nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki? uri umumenyesha makuru. Ikibazo kigira kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure ariko uko nsaza nteramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki? Koko uri umunyokuru uguma wunama. Ni umunyokuru? Sawa. Tubazo ntago wadutoye. Hello abantu mwese muko murakurikirana Roy TV. Ushaka uri umwabone cyangwa utari umwabone hagarara ntuce ubandanya. Ubanze kurikirane Street Quiz ya Bella Shaka n'utubazo twa Devinet naguteguriye utubazo tw'ubwenge twa Devinet. Tubazo tubiri udutoye nkaguha 5000. Tukunaniye nagasaga utoye kamwe ikindi kakunanira nagasaga. Utegeza gutwara twose tubiri kugira ngo utahane 5000 nateguye muri ino Street Quiz. Ndakwisera utagira subscribe banzu kandi ngaho kuri abonnement ugire j'aime hama ni wumva inyishu ucibandika muri commentaire ico wibaza yuko coba ari inyishu hama ninaheza iyi Street Quiz ndaza kuguhereza correction y'ivyo wari kwishura. Twakoreye mu Gasenyi rero uvuye aha ku mashure hariho ahantu hari piscine yitwa kuri Paorama. Hari akazi rero ka mbere niho tuza guca ariko reka tubanze duhere ngaho kwikaburimbo kugira ngo turabe abo tuza kubaza utwo tubazo twacu twa Street Quiz ya Devinet. Behind camera Dr. Zombie, Roy TV, Bella Shaka. Reka dutangu bitereye. Ni sawa? Akazina kawe? Karenzo Daniel. Mbega umeze neza? Ni sawa kabisa ndashima. Ndakwakira. Nta ngorane. Ndakwakira hanyuma. Ni Bella Shaka muriko muravugana. Umenyesha makuru wa Roy TV Burundi. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. Utubazo tubiri udutoye ndaguha 5. Utadutoye nta kundi cyayibandagiza nanje nkabandanya. Uri tayari? Ndi tayari. Akabazo ka mbere rero. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki? Uri umumenyesha makuru. Ikibazo kigira kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure ariko uko nsaza nteramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki? Koko uri umunyokuru uguma wunama. Umunyokuru? Sawa. Tubazo ntago waduto. Biterera. Mimi ni poa, mimi ni konesere. Wewe ni konesere. Umeze neza konesere? Nashukuru Mungu. Akazina kawe? Yes. Witwa Yes? Naitwa Eric. Nanje nitwa Bella Shaka journalist ya Roy TV. Ndi mu tubazo tw'umwibarabara. Tubazo tubiri gusa kubaza udutoye 5000. Tukunaniye nta kundi. Uri tayari? Yes. Akabazo ka mbere rero. Fise amajambo menshi. Nukuvuga nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki? Niwe subira. Nuzuye amajambo menshi. Nukuvuga nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki? Bivana nawe kuvuga biva kuri servo yawe. Kuko bacumugana ati kuvuga menshi siko kuyamara. Akongera abantu yavuze ati ngenze buhoro yashaka. Sawa vyari ivyo narinzi. Ikibazo we kigira kabiri kivuga giti. Mu buto bwanje mba ndi muremure ariko uko nsaza nteramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki? Ko twese tuzosaza. Twese tuzosaza. Kuko twese tuvuka turi bato tukasaza. Murakoze. Sawa murakoze cyane. Biterera. Ni sawa. Mumeze neza? Turashima. Akazina kanyu?
Havyarimana Zefire. Okay, Zefire, nanje nitwa Bella Shaka umunyeshamakuru wa Roy TV Burundi. Ndiko ndakora utubazo tumwe barabara. Utubazo tubiri ndakubaza, udutoye ukacishikana 5000. Tugunaniye nakundi cyatubandanya. Umva uri tayari? Ndi tayari. Urimva aza kuyacikana. Binshoboke hagenera cikana. Okay, akabazo ka mbere rero. Nkurikirane. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Bibaza ko noba ndiki. Ko ari ubwoba. Goba? Ari ubwoba. Ikibazo cya kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Bibaza ko noba ndiki. Ico kirananiye kabisa. Yumvire neza. Subiramo twumve. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Bibaza ko noba ndiki. Ko uri kurasata nyene. Yego, niko navyibaza. Sawa rero murakoze. Sawa? Umeze neza? Yego. Akazi Cedric nanje nitwa Bella Shaka journalist Roy TV ndikora street quiz. Tugenda gukubita udutoye 5000 ushiyacikana. Tukunaniye tubandanya kiwe. Okay. Uri tayari? Yes. Uriyumva? Yes. Nkurikirane. Ikibazo cya mbere. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Umutima? Umutima. Ikibazo kigira kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza mba ndi mugufi. Cyo kibazo kiragoye. Reka ndagusubiramo. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki. Icyo kibazo cyananiye prema. Okay. Nicyambere ntiwagitoye. Ticabandanya rero na street quiz yacu bitereye. Sawa. Meze neza? Yego. Akazina kawe? Nifashe Mizimana Elias. Elias, nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV Burundi. Ndi muri street quiz aho ndagukubita utubazo tubiri, udutoye nkaca ndagwa 5000, ariko utoye kamwe ikindi kakunanira ndaguha bisaba udutore twose. Umva uri tayari? Yewe ikindi ready kwe. Urumva kuza kubitora? Ndagerageza. Okay, ikibazo cya mbere kiravuga giti. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki. Ndananiwe kwe. Oya banza uyumvire. Suyanga ikibazo. Ndasubiramwo. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki. Wapi. Okay, ikibazo cya kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki. Wapi. Gerageza. Linda gato numve. Subiranga ikibazo kwanza. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Ariko uko nsaza ntiramba mugufi. Wibaza ko noba ndiki. Aya. Ndananiwe. Okay, nakundi. Bitereye. Sawa. Amakuru yawe? Imeza. Umunsi ugenda neza? Yego. Okay, akazina kawe? Nitwa Paterne. Paterne, nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV Burundi. Uri tayari kugira ngo ndakubaza utubazo ucucikana 500? Yego. Urizeye kuza kudutora? Yego. Nkurikirane neza rero kugira ngo wumve ivyo bibazo ivyo ari byo. Ikibazo cya mbere kiravuga giti. Nuzuye amajambo menshi. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki. Umuragi. Umuragi.
Nyamuragi. Ikibazo cya kabiri. Mu buto bwanje mba ndi muremure. Mu buto bwanje mba ndi muremure mba nawe uco vyumva. Ariko uko nsaza ntera mba mugufi. Wibaza ko noba ndi iki? Irigi. Mm? Irigi. Irigi? Mm. Sawa reka tugushimire utubazo twakunaniye. Turacabandanya rero bite sasa? Ni sawa. Mweze neza? Yego. Ndabona menga uri strong. Akazina kawe? Nitwa Dusenga Damu. Damu nanje nitwa Bella Shaka journalist wa Roy TV Burundi. Ngoma ndakwasaza tubiri udutoye. Aya 5000 uciyacikana. Uri tayari? Yego. Akabazo ka mbere nkwikirane neza. Nuzuye amajambo menshi. Nukuvuga unkwikirane neza kuko mvuze ati ndinde canke ndiki. Umva ko bitandukanye. Ndinde na ndiki biratandukanye. Nuzuye amajambo menshi. Ariko sinigera mvuga. Wibaza ko noba ndiki? Nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Kaniyumvire. Igitabo. Nuzuye amajambo menshi ariko sinigera mvuga. Avuze yuko ari iki? Igitabo. Ikibazo cya kabiri. Mu buto bwanje ndi muremure. Ariko uko nsaza ntera mba mugufi. Wibaza ko noba ndi iki? Mu buto bwanje ndi muremure. Ariko mu mugufi uko nsaza ntera mba mugufi. Saza ntiyamba mugufi. Vuge ibuji y'abacana ndibaza. Wow, ibibazo vyose arabitoye.